iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu batari bake bakomerekeye mu myigaragambyo yari yateguwe n'amashyaka atavuga rumwe na leta. Abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko bahura n'inzitizi nyinshi. Ko botworohereza tuje nk'abadandaji bakora urudandaza ruto ruto njabuka mbizi, kuko izi ntambamyi zose zigira twebwe badandaji bato bato, abadandaji banini bazako zidashikira. Olive Mutoni, umucuruzi. Ingabo za Israeli kuri wa gatatu zishe abantu batandatu mu gitero zagabye muri Cisjordania. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ingabo za Israeli kuri wa gatatu zishe abantu batandatu mu gitero zagabye muri Cisjordania muri Palestine. Biratangazwa n'ibiro ntaramakuru by'ubuyobozi bw'abanyapalestine wa Fidel Niyongabo. Iryo tororokanizo ry'amakuru ryatangaje ko indege y'ingwano ya Israel yarashe amabombe mu ikambi y'impunzi yitwa Nur Shams hafi y'igisagara ca Tulkarem. Igisirikare ca Israel catangaje ko cakoze igikorwa co kugwanya iterabwoba mu ikambi ya Nur Shams, kandi ko inteko zaco zatewe n'umugwi w'abantu bari muri iyo kambi bakoresheje amabombe. Inteko za Israel zavuze ko indege y'ingwano yazo yateye umugwi w'abo bantu. Zongeye ziramenyesha ko zahagaritse abantu 14 mu gikorwa zakoreye mu ikambi ya Nur Shams no mu gisagara ca Hebron. Uruhagarara n'ubwicanyi vyariyongeye mu ntara ya Cisjordania kuva Israel itangwa ibitero vyayo mu ntara ya Gaza. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi Hamas bwatangaje ko abantu barenga 300 bishwe n'inteko za Israel mu ntara ya Cisjordania hamwe n'abanya-Israel bagereye muri iyo ntara. Ingabo za Israeli zagabye kandi ibindi bitero by'indege by'intambara mu ntara ya Gaza. Hari hashize umunsi umwe abategetsi ba Israeli batangaje ko bagiye kwagura urugamba rwabo rwo kurwanya umutwe wa Hamas. Umuryango w'abibumbye ONU uravuga ko uhangayikishijwe n'umutekano w'abasivile. Ingwano yabaye kuri uyu wa gatatu mu buraruko bw'intara ya Gaza ku ruhande rwa Israel yarimwo ibitero vy'inteko zigwanira ku butaka n'ibitero vy'indege z'ingwano. Inyuma y'uko inteko za Israel zinjiye mu bumanuko bw'intara ya Gaza mu gice ca Khan Yunis muri iyi ndwi, abategetsi b'ico gihugu batangaje ko ziriko zija mu bice vyo hagati birimwo n'amakambi y'impunzi atari make. Ababa mu bice vyo hagati mu ntara ya Gaza batangaje ko Israel yakoze ibitero vy'indege z'ingwano hamwe na vya muzinga mu makambi y'impunzi yo mu bice vya Nuseirat, Magazi na Bureij hagati mu ntara ya Gaza. Ingingo y'igihugu ca Israel yo gukomeza ibikorwa vya gisirikare mu bice vyo hagati mu ntara ya Gaza yatumye ishirahamwe mpuzamakungu ONU ku munsi wa kabiri ryerekana impungenge zikomeye ku bitero vy'ico gihugu vyahitanye abanyapalestina 100 mu kiringo c'imisi 2 muri iyi ndwi. Umuvugizi w'ibiro vy'ishirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu Sef Mugango ku munsi wa kabiri yatangaje ko batewe impungenge zikomeye n'ibitero vy'amabombe inteko za Israel zibandanya gukora mu bice biri hagati mu ntara ya Gaza. Yavuze ko ivyo bitero vyahitanye abanyapalestina barenga 100 kuva ku munsi w'imbere ya Noel. Sef Mugango yavuze ko inteko za Israel zitegezwa gufata ingingo zose zishoboka kugira zikingira abasivili. Uburusiya bwagabye ibitero muri Ukraine bukoresheje utudege 46 tutagira abadereva bita drone nk'uko byatangajwe n'igisirikare cya Ukraine kuri uyu wa gatatu. Igisirikare kigwanira mu kirere ca Ukraine catangaje ko casambuye drone 32 kuri 46 zakoreshejwe muri ivyo bitero. Izitari nke muri zo zarashoboye guturikira mu bice birimwo ibirindiro vy'inteko za Ukraine cane cane mu ntara ya Kherson. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati muri Ukraine Ihor Klimenko yavuze ko ibitero vya muzinga Uburusiya bwakoze ku muhingamo ku munsi wa kabiri vyasambuye ikibanza abantu bafatiramwo amatereni mu ntara ya Kherson. Ni mu gihe bari barindiye itereni bakura muri ico kibanza. Klimenko yavuze ko ivyo bitero vya muzinga vyahitanye umupolisi vyongera bikomeretsa abandi bantu 4. Ivyo bitero vy'Uburusiya vyakurikiye igitero ca misile Ukraine yakoze ku munsi wa kabiri ku bwato bw'ingwano bw'Uburusiya mu ntara ya Crimea. Igisirikare kigwanira mu kirere ca Ukraine catangaje ko cakoresheje misile zirasa kure.
ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya bwamenyesheje ko igitero Ukraine yakoze cononye ubwato bwitwa Novocherkassk mu kibanza bwarimwo citwa Feodosia. Sergei Aksionov, buramatari w'intara ya Crimea, yashizweho n'Uburusiya, yatangaje mu butumwa kuri Telegram ko igitero Ukraine yakoze cahitanye umuntu umwe gikomeretsa abandi babiri. Urakoze Fidel Niyongabo kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva radiyo y'Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ko mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa akadomo radio yacu VOA.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abantu batari bake bakomerekeye mu myigaragambyo yari yateguwe n'abashaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo kwamagana ibyavuye mu matora. Fidel Niyongabo. Iyo myerekano yari yiyamirijwe n'abategetsi, yari afise intumbero yo kunebagura no guhakana ukuntu amatora yagenze. Abanyapolitiki batavuga rumwe na leta biyamamarije amatora y'umukuru w'igihugu yabaye hagati y'itariki 20 n'itariki 21 y'uku kwezi kwa12, n'abaserukira amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu. Abanyapolitiki batavuga rumwe na leta biyamamarije amatora y'umukuru w'igihugu yabaye hagati y'itariki 20 n'iya 21 y'uku kwezi kwa12, n'abaserukira amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu bari basavye ko haba imyirekano yo kwiyamiriza ivyo bavuga ko ari amatora y'ikinamico yabaye, basaba ko afutwa. Mushikiranganje w'intwara yo hagati Pierre Kazadi ku munsi wa kabiri yari yatangaje ko iyo myirekano itazorekurirwa kuba. Yatangaje ko intumbero yayo kwari ukugeramira amatora aheruka kuba, ko kubera izo mvo leta idashobora kureka ngo abe. Abatavuga rumwe na leta bari biyemeje kugira imyiyerekano, bari basavye ababashigikiye guhurira mu micungararo y'ibiro vy'umukuru w'igihugu, icicaro c'inama nshingamateka no hafi y'ikibuga citiriwe Intwari. Bari bategekanije ko abari mu myiyerekano bari gutera baja ku cicaro c'urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora seni. Yamara abapolisi bajejwe kurwanya imigumuko barabujije amakoraniro ayo ariyo yose kuba. Barakoresheje imyuka ibabaza mu maso kubashigikiye umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Martin Fayulu bari bahuriye imbere y'icicaro c'umugambwe wiwe, mu gihe urundi rwaruka rwari mu myiyerekano rwariko ruturira amapine y'imodoka kw'ibarabara rija ku nyubakwa y'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Abanyekongo bagera ku miliyoni 44 biyandikishije gutora bari bahamagariwe gutora umukuru w'igihugu, abashinga amateka bo ku rwego rw'igihugu n'intara, hamwe n'abahanuzi bo mu makomine ku itariki 20 y'uku kwezi kwa12. Bivuye ku bibazo bitari bike vy'ibikoresho vy'amatora, amatora yarongerejwe umunsi umwe, akaba yarabandanije gushika kuri Noel mu bice bimwe bimwe biri kure cyane mu gihugu. Ibiharuro vya mbere vy'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu vyerekana ko President Felix Tshisekedi ari imbere biboneka n'ibice 79% vy'amajwi. Tshisekedi ari ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2019, ariko arondera ikiringo kigira kabiri c'imyaka 5. Hisunzwe ibiharuro bihari gushika ubu, ku majwi agera ku miliyoni 6 amaze guharurwa, Moise Katumbi yahoze ari buramatari w'intara itunze ubutare ya Katanga ari mu kibanza ca kabiri n'ibice 14% vy'amajwi, akurikirwa na Martin Fayulu yatsinzwe mu matora yo mu mwaka wa 2018 n'ibice 4% vy'amajwi. Abandi banyapolitike biyamamaje bagera kuri 20 ntibashikanye igice kimwe kw'ijana c'amajwi. Muri bo harimwo Dr Denis Mukwege yatsindiye agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka wa 2018. Yoba yarangije mu kibanza c'11 n'ubusa n'ibice 12% vy'amajwi. Kuva ku itariki 20 y'ukwezi kwa12, abatavuga rumwe na leta bari batangaje ko amatora yaranzwe n'akajagari gakomeye. Bariyamirije ibitagenze neza mu matora. Musenyeri mukuru w'Kinshasa yavuze ko aya matora yarakajagari gakomeye cyane kari kateguwe. Yarasavye abanyagihugu kwifata. Hari impungenge zikomeye cyane ko hashobora kuba icuka kibi gikomeye
igihe uwatsinze amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba azotangazwa mu gihugu caranzwe n'uruhagarara rwa politike n'ubwicanyi. Umushikiranganji w'intwaro yo hagati Pierre Kazadi yatangaje ko leta yafashe ingingo zose zikenewe kugira amahoro n'umutekano bibandanye gusasagara mu gihugu. Umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yahumurije abanyagihugu ko atakajagari kazohaba. Yavuze ko abatavuga rumwe na leta botegerezwa kurindira iherahezwa ry'ivyavuye mu matora vy'agateganyo kugira bashobore kuvyitwarira muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro nk'uko bitegekanywa n'amategeko. Urakoze Fidel Niyongabo. Imvura nyinshi yaraye yibasiye umujyi wa Bukavu uri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ihica abantu 20 ndetse ikomeretsa abandi 5, yangiza n'ibintu byinshi birimo amazu n'amamodoka. Uvira Vedaste Ngabo. Amakuru dukura mu masoko yacu yizewe yo mu mujyi wa Bukavu aruzuzanya ku ngaruka z'imvura y'imyuzuri yateje bimwe mu bice byibasiwe n'imvura yangirije ibintu byinshi ndetse yica abantu benshi, birimo quartier Nyamugo, Nyakaliba, Nkafu, Ntenderi ndetse na Cikonyi. Aho ni mu burengerazuba bw'umujyi wa Bukavu. Muri quartier Nyamugo muri Avenue Industrielle amazi y'imvura yarengeye zimwe mu modokari, ahandi naho yasenye amazu, mu gihe ahandi naho hari imiryango yarengewe n'ibyondo. Muri quartier Nkavu hari imyuzuri yazanaga imirambo, ibintu byo mu mazu ibivanye ku mazu yubatse ku misozi kabijugunya kuri Place de l'Independance. Aha ni ahantu hakunzwe gukorerwa amanama ndetse n'iminsi mikuru. Iranze Bienvenue ni umuturage utuye mu mujyi wa Bukavu muri komine ya Kadutu yibasiwe n'iyi mvura. Ahangaha i Bukavu haba imvura nyinshi yangiriza ibintu byinshi, amazu arabomoka, abantu bagwa mu mazu. Ubu nyine amakuru mfite nuko muri komine Dibanda ahantu hitwa Mukukwe hariho famiye ya inzu yaguyeho, haguyemo abantu 3. Ahandi ni muri komine ya Kadutu ahantu bita Nyaruzinya haguye mu nzu umupapa n'umumama, uwo mugore yaranakuriwe nawe abo ngabo bitavye Imana. Kulondwa Mushagarusa wo muri quartier Nkavu yemeza yuko hari umuryango w'abaturanyi be bishwe n'imyuzuri. Imvura ejo yaririwe kandi ijoro mpaka ubu nyine iracyari kwiga, ariko noneho nyine umufurege umwe ngo bagwita ngo kawa wawuzuye amazi yose nyine ukawuzura nyine amazi, kandi nyine iyi nzu yari igiye nk'inyine ibana niyo mufurege. Noneho umufurege nyine ukawuzura, umara kuwuzura ukajyana inzu ikagenda hamwe na famiye yose nyine iri hano nijoro bakabijana byose. Ku bwa Hippocrate Murume, umuyobozi wa Societe Civile muri komine ya Kadutu, avugana n'ijwi rya Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, yasobanuye yuko abantu bamaze kumenyekana ko bishwe n'imvura kuri ubu barenga 20. Uyu muyobozi avuga yuko muri Nyamugo hapfuye abantu 11, muri quartier Nyakaliba 5 ndetse no muri quartier Nkavu hapfuye abantu 2. Watu wengi wamefariki na hiyo kushuka udongo. Abantu benshi bishwe n'inkangu 20 nabo muri komine yacu ya Kadutu, bagira n'umwe muri banda ni 3, ababuze ni 6, abandi nabo dukomeje gushakisha. Muri ibi bihe by'imvura umujyi wa Bukavu ukunze kwibasirwa n'inkangu bitewe nuko hari abantu bubaka ahadakwiriye, abandi nabo bakajugunya imyanda irimo amacupa n'amasashe mu ibarabara, bityo bigatuma amazi aburaho anyura bitewe nuko nta mifurege. Gasore Felix ni umuturage utuye muri Bukavu. Gusenya amazu Bukavu, imyubakire yaho ijambo rya mbere, Bukavu yubatse mu dusozi twinshi duhanamye, ugasanga imvura iguye, ugasanga n'ubutaka bwaho ntibufashe cyane, bigatuma gusenyuka abantu bagapfa. Abandi ni abantu benshi bavuye mu biturage baza bagiye kubera umutekano muke, ugasanga aho bagiye bubaka ni ahantu kabisa hataremerewe kubakwa, ariko nyine kubera ko nta kundi baba bavuye iwabo ugasanga bubaka ahantu hatari hazima. Iyo ni impamvu igira kabiri se nabo abaturage barenze uyu muhanda kabisa. Abahitanywe n'iyi myuzuri bajanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Bukavu, mu gihe umuhanda nawo wari wafunzwe kubera iyi myuzuri. Abashinzwe amabarabara bawufunguye. Vedaste Ngabo, ijwi rya Amerika, Uvira.
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8. Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4. Radio Communautaire de la Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka baciye ku mupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko bahura n'inzitizi nyinshi zirimo kutoroherezwa kwambutsa ibyo baba bashoyemo amafaranga, kumara umwanya munini ku mabariyeri, kutamenya ibicuruzwa byemerewe kwambuka uwo munsi kandi bamaze kubirangura, n'ibindi bibazo bitandukanye birimo impapuro z'inzira. Inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye. Iyo kumiba bariyeri imwe tukajabuka cyarimwe tugenda. Ikindi kibazo dukunda guhura naco cyo gusohoka cyane cyane dutashe, umva tuba dutashe twarushe. Abo bakenyezi basanzwe baca kuri uwo mupaka. Bimwe mu bicuruzwa abo baba bafise bigwiriyemo imihwi hamwe n'ivyamwa bitandukanye, uburobe n'ibindi birimwe amazi y'ibarafu baba babanje gukanyisha. Iyo uganiriye nabo bakwakiriza ibibazo bagira muri urwo rugendo rwo kujabukana ibidandazwa babivanye mu Burundi babijana mu gihugu kibanye ca Kongo. Bimwe muri ivyo nuko hari igihe barangura bashika ku mabariyeri bakababwira ko ico kidandazwa uwo munsi kitemerewe kujabutswa, amabariyeri menshi bacako bikabatevya gushika iyo baja. Ntibararoswa kandi karita y'urugendo mu buryo buhoraho, hakiyongera ko batagira ahantu babika ibidandazwa byabo ku mipaka. Mutoni Oliva ni umudandaza muto muto. Haba nuko botworohereza twebwe nk'abadandaji bakora urudandaza ruto ruto njabuka mbibi, kuko izi ntambamyi zose zigira twebwe badandaje bato bato, abadandaje banini bazako zidashikira. Ikindi avuga ni kijanye no kutamenya amakuru yo ku mupaka kubijanye n'ibidandazwa byemerewe kujabutswa umunsi ku wundi. Umva dushaka iradiyo iba iri hajya nko kuri frontiere hejuru, buri muntu wese ategerezwa kumenya ati umupaka ejo uzoba wifashe uko. Nimba jewe n'umunsi nari nashoye nka mandrena nkaca ndengana n'umuyobozi bavuga yuko ejo mandrena zitazorengana, camenya ingene mpindura ibindi. Mugenzi we Yankundiye Fideline nawe akora urudandazwa rw'imihwi n'uburobe ndetse n'inkoko. Asigura ko iyo basanze bitemerewe kwambuka abarinda umupaka babibika bakabishira kuri poste ya polisi canke bakabihereza abantu. Tujabukanye nk'ibintu bizajya ku mupaka tugaca tubwirwa yuko ibintu bitemerewe kujabuka uyu munsi, bigasaba yuko babitunyaga, bamaze kubitunyaga bagaca baja kubirunda muri brigade cyangwa bakabihereza abantu bari mu mahema bitwagwa n'umuchef de poste wo muri brigade. Yankundiye avuga ko ingaruka zica ziba nyinshi kuko urudandazwa rwabo ruca ruhagarara. Ahasaba inzego zibishinzwe kubasangiza amakuru hakiri kare. Mbo runini ya gose nkajyo umukenyezi ndinze nkura nk'ibumba 200 muhirangiye kurangura, maze kurangura mvuga ati ko nshoye kugira ndandaze ndonke n'ibihumbi 200 byo gusumira abana, ariko bamaze kubintwara ncangira uruhombo runini ya gose. Barica ko Clarisse nawe mu byo ashorera muri Kongo harimwe amazi y'ibarafu. Avuga ko kuja kudandariza muri Kongo bimutunze. Ushobora kwicara nkarungika umugenzi wanje turi kumwe muri koperative akadandaza, hama naje nkigumira muhira kandi tugakora ibindi bintu byacu neza. Hambavu y'ibyo umukenyezi Clarisse asaba ko hoshigwaho imashini ku mipaka zibafasha kubika ibicuruzwa byabo bitahononekarira. Asaba kandi gukarihirizwa ubwenge no gukora amashuri ingendo kugira ngo bamenye uko abandi ku yindi mipaka bakora. Turifuza ko bodukarihiriza ubwenge, uyu mugambi mushasha akomeza. Turifuza ko bodufata mu maboko mu kutugwiriza nk'imashini zo zigama ibidandazwa byacu
boduhuza n'abandi bakorera ku mbibe zitandukanye kugira turabe ku mipaka. Ikindi abo bakenyezi basaba ni udukarita twobafasha kujabuka tudasaba kongerererwa iminsi twagenewe abadandaza bato bato no kubarosa amategeko. Amabariyeri nayo avuka umunsi ku wundi agakugwaho, serivisi bakazisanga ahantu hamwe ndetse bakanemererwa guca ku mupaka inshuro zirenze imwe kuko hari igihe ibyo bashoye bihera bakaja gufata ibindi. Berekana ko kugira ushike ku mupaka wa Kongo n'u Burundi hari bariyeri zirenga 4 bahagarara ko berekana ibyangombwa, ibyo bavuga ko bibatesha umwanya munini cane. Iyo batashe batevye naho ngo hari igihe barara ku kiraro kubera basanze bariyeri bazugaye. Ibyo bigaterwa nuko batangura kudandaza batevye bigatuma bataha bwije. Kuri ibyo bibazo byose bishikirizwa n'abo bakenyezi, umushikiranganje mu byajejwe harimo ubudandaji Marie Chantal Nijimbere aremeza ko ibyo bibazo bihari kandi bizingamitse abakora urwo rudandazwa ndengambibe. Mu mpera z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka haratangujwe umugambi wo korohereza abakora urwo rudandazwa, ukaba wanatangurijwe ngaho mu Gatumba intara ya Bujumbura. Marie Chantal Nijimbere yamenyesheje ko uwo mugambi uzoba inyishu kuri ibyo bibazo. Muri uwo mugambi ahanini harimo gushyiraho inyubako nziza zikwije bitaba ku by'ukuri mu byo mwashikirije byose basoma n'abapasoni nabaremesha yuko nk'uko mwabiyaje n'abariko barategura n'umugambi no bamenyesha yuko uyu mugambi uje kwishura ibibazo bimwe bimwe mwari musanze mufite. Urwo rudandazwa rukorwa n'abakenyezi ngo rubagirira akamaro bagatunga imiryango yabo. Abo bakenyezi barizeye ko bazova mu rudandazwa ruto bagashika ku rugero rw'abadandaza banini niboroherezwa mu nzira bacamo baja kudandaza. Ubushikiranganje bw'ubudandaji bumenyesha ko hazubakwa ibivuko bitandukanye, amabarabara ajayo hamwe n'inyubako nziza kugira ngo abadandaza boroherwe. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *1kabiri*2kabiri*441 Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Iyi ni radio Ijwi ry'Amerika. Abatwumva mwese aho muri hose mugume mu byishimo bya Noheli. Dore ubutumwa bwa Noheli bw'umuyobozi wa Kiliziya Gatolika Nyarwanda Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda Arkiyepiskopi wa Kigali. Kuri mwese n'imiryango yanyu n'inshuti zanyu n'abaturanyi, Noheli nziza ku miryango bayateranye ndetse bamwe bavuye hirya no hino badaherukana kugira ngo mwifatanye gusangira Noheli no kwiyizihiza. Noheli rero ni umunsi mukuru mwiza w'umuryango. Yezu Kristo umwana w'Imana n'umukiza wacu, umuremyi w'ijuru n'isi, yemeye kuza kuba umwe muri twe no kubana natwe, ahitamo kuvuka n'umuryango rugo rutagatifu rw'i Nazareti, bitugaragariza agaciro gakomeye k'umuryango. Ariyo mpamvu rero Noheli ku buryo bw'umwihariko aba ari umunsi mukuru w'umuryango. Yezu Kristu ni urumuri duhishurira ukuri k'ubuzima n'ukuri k'urukundo Imana idukunda, ikaduhishurira ko turi abavandimwe bahujwe n'umubyeyi umwe Imana Data. Ariyo mpamvu rero Yezu umukiza watuvukiye ari umwami w'amahoro. Kuko iyo abantu bamenye ko ari abavandimwe barushaho kubana kivandimwe mu rukundo, ntihagire icyo bapfa. Iyo hari icyo badahuje bakabyumvikanaho, ariko hatageze
wanga undi cyangwa se umugirira nabi. Niyo mpamvu rero ari umwami w'amahoro. Noheli irangwa n'urumuri, urumuri rwarasiye hejuru ya Betelehemu, ijuru rigakinguka, abamarayika mu ijuru bakadusogongeza ku birori biri mu ijuru. Niyo mpamvu umunsi mukuru wa Noheli ni umunsi mukuru w'isi yose, ku bantu bose ku isi. Abamarayika bararimbaga bati Imana nisingizwe mu ijuru, n'abantu ku isi bagire amahoro. Duhishurira rero ibirori byari mu ijuru basingiza Imana. Ubutumwa bwa Noheli bwa Cardinal Antoine Kambanda, arikepiskopi wa Kigali. Abijuru baririmba Noheli, niyo ndirimbo dusorejeho ikiganiro Iwanyu mu Ntara. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umwana utabwirwa yica inyoni itaribwa. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.